amakuru yacu rero ngira tushaka kwatangurira mu mugwi Moria Channel TV abimeze gutega Diko mu mugwi Moria Channel TV ku munsi w'Imana uyu waheze bashize filime yabo hanze ko tumaze iminsi turiko turavuga yitwa Ibigero by'umwigeme. Urubanza ubona yuko gwasa neza, urubanza harimo ibintu byinshi umuntu yotera amashugwe nubwo nivyo kunenga bitabuze mu Freedom. Navyo ntibibuze duhereye nko ku mwanya wari utegekanijwe ko ibirori biza gutangurirako harabaye gucegwa gushika naho bamwe mu bari bitabira ivyo birori bataha bitaratangura. Wibaze ibirori byari bitegekanijwe ko biza gutangura isaha 9 ariko neza na neza bikaza gutangura isaha 11 n'iminota 10. Arazanditse ariko birakunda kuba cyane abantu bateguriye ibirori ugasanga baracerewe baragejeje ku mwanya kandi si ibintu vyiza na gato kabisa. Nuko bimenyere kuko nimba turiko turakora ibintu bisaba gukoresha umwanya ugaca bari wa mbere mengura aho nyanza umwanya kugira utera intambwe ugere ahantu wifuza kugera. Je nibaza yuko biba bigoye cyane. Biba bigoye cyane na wa muntu yari kwa yiyumvira yuko yishira mu kuboko mu kugushigikira cyangwa mu gushigikira ivyo bikorwa biba bisa nkaho mengo acitse intege akabona ati none wa muntu naye kwiyumvira ko noshigikira nukameze ntarashobora gutahura gukorera ku mwanya ntarashobora gutahura ubwiwe yari ko araje urumva biba bigoye cyane ko utera intambwe ikuganisha kwiterambere. Oya jewe mu bari bahageze mu bantu bari bahageze mbere wanashaka babubahwa ntaza kugaruka kamazina yabo yarambwiye ati mumenyesha makuru namba dushobora kwitaba ibintu nyibi abantu bakatwanikira kuzuba ukamara amasaha abiri ari we watanze n'abandi bantu kandi wari umushitsi witeka mugaca mwirirwa murakoma induru ngo igisata ca sinema ntabwo tugishigikira tuzogishigikira gute mutaramenya no gukoresha umwanya. Nibaza yuko buno butumwa bukwiye gushikira abantu muri Moria Channel TV ejo bakaraba bakubahiriza umwanya mu gihe bazoba bararitse abantu ariko kandi tubakeze basohoye filime nziza. Tubakeze filime yabo yamaze gushika kuri YouTube channel yabo n'abari ko badukurikirana bose bagende kuri YouTube bandika Moria Channel TV ni filime yitwa Ibigero by'umwigeme barabe n'ubutumwa burimwo muri iyo filime. Kabisa twihuse cyane turerekeza kuri uno mukobwa ari mu bagezeho yitwa Kadohavele Ahnisia Kagisye Beradora Belle Famille CR4 the mirror of the young generation the champion amazina kuravuga nande Diko amazina kuravuga na Kadohavele ayo se ni gwe we aneyo yari kuri karangamuntu Kadohavele Ahnisia Kagisye kuri karangamuntu ariko ayandi uri kuravuga ni ayandi nayo bagenda bayamutazira bivanye n'amafilime agenda kinamwo amazina y'ubuhizi bivanye n'ibikorwa uri kurakora bivugisha abantu harimo iyitwa The Young Princess harimo The Mirror of the Young Generation harimo CR4 harimo The Champion harimo Keti Bella Dora Belle Famille muri amazina yose uri kuravuga nta n'amazina abiri Diko yoba yaramutaziriye nayo tubwire keretse no ndi mu batazira abanyabikorwa muri ino industry hoba harimo rimwe ndamutse ntazira. Diko uraraba neza uri kurumva ibiko birashikira Riva Happy Riva ni jewe se hari intambwe ndati ushatse kuvuga ati nawe amazina ukuntu yavuga ngo rafise mu ruhara nta ntambwe ndatera nka Riva nshaka no gutera ikirenge mu ciwe bimeze gutega kwa Kadolavele yo rwaye tuvuga uno mukobwa Kadolavele ono yuko ku munsi w'Imana ni rumwe mu rubanza rukomeye cyane rutegerejwe muri kino gisata ca cinema. Ni rubanza rudasanzwe ari nago ruzoshira ku mugaragaro filime yiwe ya mbere agiye gusohora filime ubona yise Imva ya Mwihoro izina giyo filime ubwayo riko rivugisha hamwe n'abandi aho ni insiguro ryayo ubona ko iguye gutahurana cyane kurunganwe gw'iki gihe ariko Kadoravele kwa ramuzanye hano aratanga insiguro nibaza ko abantu bariko ariko n'ubu aracyari yatangonongono nibaza ko abantu bariko barakurikira RFM kiriya gihe insiguro barayumvise kandi n'insiguro yumvikana twe ntinduza kugaruka ko ngo tubisigure ahubwo nyabo namutere intambwe ku munsi w'Imana ni tarike 14 mu nzu y'igisagara ca Bujumbura nivyo bita Hotel Deauville cyangwa mu nyubako za Meri neza na neza isaha 9 z'umuhingamo ubona yuko ibirori ruzoba gwambaranye bizoba bitanguye kwinjira kwa amafaranga make cyane yo gushigikira ico gikorwa atarenga ibihumbi 10 ariko ukikabakaba ukabarayo n'igikoroti
ntuzutinye kuza jewe ku giti canje ndemeye amatike y'abantu 5 umuntu azogera kwa kiya kibanza akabura uburyo yinjira azompamagana amatike 5 urayemeye ndayemeye na jimwe iri wanjirimo wewe ahubwo nawe ni wemerera abandi nemeye ntararonka nimwe oya wewe nari nayiguheza zitanu ntarazivuga jiba jamaze kuyima yego urayifise kabisa kamanze niyumvire manze yumvire kutazobaranga ibihumbi 10 itike kwinjira n'ibihumbi 10 wewe mezi 5 jene mezi 5 nta VIP nta VVIP ariko hazoba hari ibibanza nka byose n'ivyite izo 5 bazozitsindira canke uzozitanga uko nyene uzotanga ibibazo ngira ahubwo ndiko ndibaza niba ndondera ari benshi nzobigenza gute rero uzomenya 5 hari bande bateza guhiga oya nzotanga ikibazo nivyo nzobabaza amazina yose mpejeje kuvuga ya Kadora Vere bayasubire muri 12 ikibazo uragitanze urumva yo naho no munsi ugatanga kuyiga kuko numva mu yavuga ntayo boshobora oya izo tiko zozigumana boba bayamenye kirese ari umuntu yovuga ati ashatse kubishiramwe intege nke nabundi ku munyamwete nta kigoye kirimo so basidukane niyo nka kabisa ni novuga numunsi mukuru ubona ubitsa ama surprise menshi twanabwiye yuko namwe mu baririmbyi bakomeye mwa kino gihugu bashobora kozoba bahageze